cyo mu Kuvayo igice cya 12 umurongo wa 21 gushika 23 aravuga ngo nuko Mose ahamagaza abakuru bose bo mu Bisirayeli arababarira ati nimwirobanura imyagazi uko amazu yanyangana muyibagire Pasika mwiyabirire ku maraso ari mu rwavya mumijagira ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyombi ntiyazagira umuntu numwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo kuko Uhoraho azohaca azanywe no kwica abanyegiputa kandi azobona ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyombi Uhoraho azorengana iyo nzu ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Amen. Ntihagire uwo muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo. Ikindi twibuka muri Pasika niryo jambo ryo kuri uyu mugoroba no kurindira. Haleluya. Pasika ni cibutso itwibutsa abarindiriye bagakira. Baramutirindira nawe urakira. Haleluya. Ntucaruke, ntusohoke, ntuve mu masezerano, ntuve mu gakiza, ntuve aho Uhoraho yakubariye. Urindire. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Baramuti ntiza amen yawe kuri uyu mugoroba. Pasika ni igihe cyo kurindira. Reka ndakubare si ukurindira kuko wabuze icyo ukora, ni ukurindira kuko yamaze gutegura gukora. Haleluya. Yaravuze ngo ndaza kuhaca umugambi wo gukiza Abisirayeli bawushinze n'Uhoraho yawushinze. Umugambi wo kugukiza si wowe wawushinze n'Uhoraho yawushinze. Umugambi wo gukiza wari mu isi n'Uhoraho yawushinze. Umugambi wo kugukura mu byaha n'Uhoraho yawushinze. Umugambi wo kugukiza indwara n'Uhoraho yawushinze. Umugambi wo kugutabara no kukurokora n'Uhoraho yawushinze. Icyo usabwa wowe gusa ntucaruke. Pasika ni igihe cyo kurindira. Na cyane cyane wowe uri kuraca mu ijoro ry'indwara n'ingorane zindi n'ubukene, urabwiye ngo ntusohoke kurinda bushikeye. Kuko yasezeranye niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Iki ni ikimenyetso cy'ukwizera. Haleluya. Urabizi ko papa yavuze kandi arashitsa. Si umwana w'umuntu ngo abeshe, kandi si umuntu ngo yivuguruze ntiyicuza ibyo yasohoye azorishitsa. Icyo gusaba wowe nanje ni ukurindira. Uba kurindira kwawe kurahambaye gusumbya uko abisi. Kuko biteze Uhoraho bama biyubura mu nkome zisha, baragenda ntibaruhe. Imisori yo kwiruka ikicako, ariko biteze Uhoraho, haleluya, bariyongera mu nkomezi. Narorereye Uhoraho nihanganye, nawe yumva gusenga kwanje. Aburahamu amaze kwihangana no kurindira Uhoraho, Uhoraho muha ibyasezerano. Pasika ni igihe cyo kurindira. Umwami wanje ararindiriye muri Getsemani, arindira amasengesho. Ariginga ati bindengane, mugabo ntivyamurenganye. Vyarenganye wowe nanje, ariko we vyaramuhitanye. Mbare muti hari ivyakurenganye kuko hari uwo bitarenganye. Hari ivyakurenganye kuko hari uwo bitarenganye. Haleluya. Mukurindira no mugutekereza no mugucereza ni agakiza kanyu kare.
turi mu bihe bintu byirukanka cyane, tugomba ikintu bunyene dufyonde buto kibe tutaravuga gishike tutarasaba. Ariko Imana yacu ntituyitegeka, ibintu itegeza kugenda uko igomba. Haleluya, haleluya. Ndavuze ngo iki ni igihe cyo kurindira. Mwene data, rindira agakiza wasezeraniwe, rindira ugutabarwa wateguriwe. Mwene data, kari mu nzira karagusanga ahuriye. Inyishu yabasanze mu mazi wabo. Farawo yaje kubarondera, se bagiye kumurondera. Imana imaze kubarira Mose, Mose abwira Farawo ati sinzosubira kugaruka, uzondondera. Iryo ni ijambo ry'umuntu yiteze Uhoraho. Farawo aratwenga ati genda sha. Mwanga mu gicugu arabahamagara na Aroni ati barira Abisirayeli bagende batahe bajabuke batwara n'amasho yabo mwijoro. Muri iryo joro nyene niho ugiye kubonera intsinzi. Ariko urindire, ariko urindire, ariko urindire. Pasika ni igihe cyo kurindira. Petero yararindiriye abona wapi, ati ivy'uyu mugabo ntawo vyishinga, reka nisubire kuroba. Agiye kuroba, umwami amusangayo ati bana hari ico mwafashe? Abakorera indya za mu gatondo. Bamubonye baribira mu mazi binyegeza, harabarindira na petit déjeuner ayiteguye. Ahejeje gukora akazi kose, yamaze gusesa amaraso yiwe, yamaze gutanga ishikanwa rihimbara data, amenye neza ko vyose yabikoze. Arabwira ati murindire, murindire Yerusalemu, muzohabwa isezerano, muzohabwa rya sezerano mwanyumvanye, muzoribona, muzoryumva, muzorikora ko muzorihabwa, kandi ryaza muzobivyabona vyanje. Iki ni igihe cyo kurindira. Ninde yasavye Imana afise ico agomba kwimukorera? Kuri uyu mugoroba ndakwere ngo rindira. Bari barindiriye muri utwo tuzu twabo, utuzu tw'abaja. Ariko Imana ntitinya ngo nukuri umuja, ntitinya ngo nukuri umukene. Iyo yasezeranye irazi adresse yawe. Bari umutirazi adresse yawe. Haleluya. Mama Anezi ngo hano. Mama Anezi garuka. Wanyumvise neza? Okay, ushobora kugenda. Mama Anezi ushobora kugaruka. Nabivuze buhoro, wavyumvise? Okay. Mama Anezi uku niko tumerewe iyo twabwiye irumva kandi yaratwemereye, ariko ntituguma hamwe. Aha nuko namutumye hafi, iyo ndamutuma kure naca mpamagara n'uwundi uko ntiyumvira ko yanyumvise neza.
ni bangahe bizera ko abarira Imana yumva? None niki kitubuza kurindira? Urashobora gusubira mu kibanza kuki tudashaka kurindira? Pastor narasenze, warakoze, rindira. Ejo narigishije nk'uku hamanza gukora ku bintu byo gutabwa no kwimvira ko atawumbabaye, atawunyumva, atawugize gute. Hari umama ngo yaricaye ngaha, naravuga turya mugabo aramvuze basi, ngo ahejeje ngo acabwira Satani ati wumvise aragukonzoye. Ariko araca mu bihe bigoye by'ubupfakazi niki, ingwara zikaca ziza, ubu ntawe uzi ko ngwaye, ntawe ubimenya, ntawe bibajije. Satani ntagutinya ngo nuko uri iki, agumasa. Na cyane cyane ikintu cyo kumva uri nyakamutawa aragikoresha cyane. Ejo nabariye ko yagikoresheje cyane kuri Yesu, nico camurijije, ibindi byose ntigeze arira, ntigeze avuga. Mugabo Isa muteye umugongo ahaca yihakama ati Eloi Eloi lama sabakatani, Mana yanje niki kikumpebesheje? Kuri uyu mugoroba kwiyumvira yuko Imana itavyitayeho n'amakosa. Iyaguhaye agakiza sinumva ingene yonanirwa ibindi. Guma aho yagushize, irazi adresse yawe. Kera nta muntu warimo, ariko wagizwe umuntu w'Imana. Ko wanditswe muri list y'abantu bayo, rindira. Pasika itwibutsa ko ari igihe cyo kurindira. Hari mwijoro wagomba baje, mwijoro kuhatsitarira. Mwijoro ni uciye mu kanogo gatuye mwibarabara, amaguru arasumbana ugacokera. Uri mwijoro ry'ingorane, guma hamwe, tekana. Yacurondera hirya no hino, urirukanka cyane, urahusha umugisha. Pasika ni igihe cyo kwiyugarana ukarindira. Namba hari ikintu Imana yagusezeraniye cyo wakimaze imyaka 50, genda urindira. Iyavuze iraza kuhaca, iyavuze iraza kubikora. Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro. Ndasubiye kukwibutsa ko umugambi wo gukira atari we wawuzanye. Iyawuzanye ntiwayitegetse. Kwigira kumwe umwana yigira akarasha imigere hasi ngo batevye kugaburira. Abavyeyi nyabo baramukubita. Apana abavyeyi bafite ngo ni droit de l'enfant, ukamuraka guma amenagura ibintu ngo batevye kumugaburira. Ibyo sibyo. Umuvyeyi nyawe aramuha akanyafu. Nk'umwana w'umupastori wacu umwe niwe babari inkuru za Goliath na Dawidi, ingene Goliath yagora abantu b'Imana, bacavuga ngo arakeneye akanyafu, ngo Goliath arakeneye akanyafu. Uko arazi ko ari cyo kintu gikomeye nawe kimukomerera, agakofi ko kwitako. Bavukanye, rindira.